imigwi ya Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle na Spurs bazoja muri Champions League. Aston Villa na Crystal Palace baje muri Europa League, mu gihe Conference League izojamwo umugwi wa Nottingham Forest. Mu Bufaransa rero bakaba basohoye ico bita Team of the Season, ikinyamakuru citwa Score 90. Equipe rero bakaba bapanze equipe irimwo presque abakinyi bose ba Paris Saint-Germain sauf umukinyi wa Lyon umwe yitwa Cherki, mwigori Donnarumma, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Joao Neves na Cherki. Mu batatu b'imbere ni Barcola, Dembele na Doué. Urumva Ubufaransa Alonso bwarigaruriye ibintu byose. Team of the Season yo mu Budage nayo ku bwa Score 90 bakaba ihakwa kumera nk'ibyo mu Faransa n'umunyegori wa Bayern Leverkusen, ariko kandi na wa Leverkusen, Scotterbeck wa Borussia Dortmund, Anthony Davis, Upamecano. Niyo mpamvu kurono munota wanyu mu muntu abavuga ati reka ayacemwo gahoro gahoro agenda gahoro gahoro araba ivyo umuntu yogenda amenye. Uwitwa Dani Carvajal nawe ari mu bagiye ari mu bagiye akaba yaseze mu mugwi wa Real Madrid. Bikaba rero byiyongereye ko Real Madrid ibuza abakapiteni bayo bangahe Alonso kapiteni wa mbere yari ahubwo akaba agiye kuguma muri Madrid, ni wagiye kuba kapiteni nimero 1 muri Real Madrid. Sergio Ramos yaragiye, Marcelo atora igitambara muri 2022. Karim Benzema atora igitambara muri 2023 agiye naco aba kapiteni nimero 1. Luka Modric 2025 ndiwe yari kapiteni aragiye, igitambara rero agiye kugisigira uwitwa Dani Carvajal nyimba zo haguma. Ni washikiriye kuko muri Madrid Alonso bara anciennete no muri Barca aba amatora mugabo ako kanciennete nako bakabigira nkuko mwabibonye rero. Hans Flick mu ndwi iheze be na Rafinha bongeye amasezerano muri FC Barcelona. Ayo namwe mu bayandi makuru rero abandanya avugwa. aya Lamine Yamal akaba murindiriye rero mu minsi tariki 13 ubwo azoba kwije imyaka 18 yuzuye neza. Nuko rero nuko muri rusangi nivyo twobabwira, ariko kandi ni saha 5:41 ngira ngo tworaba kuri YouTube karaba abana bari bagiye baratwandikira ubutumwa mbona umengo basinzire bishinze kuraba gusa bavuze byinshi, ariko ari umuntu yadutumiye twe nawe ngo tuzohurire, twamutumiye nawe aradutumira ngo tuzohurire kwa Raul. Okay. Yoroshe ko ari wasiba, tweho gusiba ntibishoboka. Sinzi ko ariho no du telefone ya Alonso tukaducako na cyane ivi reka tugende tubabwiye novuga equipe zimaze kwikarifya muri Ligue des Champions mu mwaka uza. Murabizi yuko Ligue des Champions bonye kinwa n'imigwi 36, ariko kugeza ubu imigwi 29 iramaze kuronka ubwo burenganzira bwo kuzokina Ligue des Champions, sivyo? Mu Bwongereza equipe ya Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Tottenham Hotspur equipe zingahe? Zitandatu. Mu Bufaransa equipe zitatu: Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, AS Monaco. Zishobora kuyongeramwo Lille. Ashobora kuyongeramwo Lille. Izokina barrage voilà. Nubundi bibanza ngaha bisigaye ni vy'amabarage. Uri kuvugiza izimaze kwikarifya. Izimaze kwikarifya. Izisigaye ni ibintu by'amabarage birindiriwe. Hama muri Espagne ni Tottenham nako ni FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Bilbao na Atletico Madrid na Villarreal zitanu. Hari anye mu Bubiligi ni Union Saint-Gilloise. Union Saint-Gilloise yarayitwaye igikombe. Yarayitahukanye igikombe cy'uno mwaka cha champion. Mu Budagi Bayern Munchen, Bayer Leverkusen na Frankfurt na Borussia Dortmund zine. Muri Butaliyano ni zine: Napoli, Inter de Milan, Atalanta na Juve.
hari anye muri Portugal ni Sporting Portugal mu kurindira barrage hari anye za Benfica n'imbozi zoronka ayo mahirwe muri Pays-Bas ni zibiri PSV na Ajax hariya muri Greece naho ni Olympiacos muri Republic Czech ni Slavia Prague hama hariya anye muri Turkiya ni Galatasaray izo ni 29 zimaze kwironkera ibibanza byabo muri 36 hariya urumva ko hasigaye ibibanza bingahe ibibanza ndwi ibibanza ndwi nivyo bisigaye 61 ubusa 61 ubusa turabakira kuri telefone zanyu muri rusangi kugira ngo vyukuri tuyage namwe Kylian Mbappe rero muri match 56 akinye muri no sezo ari kumwe na Real Madrid yinjije ibitsindo 42 pass de zibe zigera kuri 6 yabaye umukinyi agira kangahe nako equipe yo ya Real yabaye ya kabiri ariko kandi yashitse muri finale ya Copa del Rey atsinda igikombe cha Coupe Intercontinental no vugu mu vainqueur batahuka igikombe cha Super Coupe muri Europe batsinda Atalanta yabaye equipe ya Real Madrid yabaye yageze muri quart de finale ya Ligue des Champions ibagera muri demi finale ya Bufaransa bugera muri demi finale ya Ligue des Nations Coupe du Monde de Club arafise kino gikombe arabaye pichichi muri Espagne ndetse na Suriendo ubu nawe ariko aravugwa mu mazina y'abagwanira Ballon d'Or uwitwa Kylian Mbappe Loten ni 61 Barcelona Alonso yatwaye igikombe bwa mbere iciye amanota menshi yasohotse kurusha yaciye iri muhira muhira yakuye amanota 43 mu gihe yasohotse yaronse amanota 45 Alex Terrier harimo natatu meza anuze bakuye i Bernabeu ibi yari abantu bataba bagomba kuvyumva kandi ariko byagenze ariko byagenze rero nuko turacara bayuko ga telefone ka gahagarara neza kugira ngo amakuru yarahari za kubura icyo turindirira ko ariko kandi mukanya twasohoye ama message ari kuri YouTube ariko kandi ushobora gukoresha nimero numva kakunze ushobora gukoresha message kuri YouTube mu gihe aga telefone kataradukundira ariko kandi ushobora kwandikira nyimbo wadukurikira ushobora kutwandikira inbox ushobora no kutwandikira inbox turabe ko hano ko ari wowe wese afise biracaguranye gato nuko rero nuko Alonso ayandi makuru nuko waruvuze Kylian Mbappe witwa Florian Wirtz City bavuze atarazivye cyane ubutwe ntawe dushobora bacamureka Liverpool rene niyo equipe ishobora kumutahukana yendi equipe Liverpool undi mukinyirondera nguri pre gutanga offer kuri Julian Alvarez ikamugira umukinyi wa mbere equipe ya Liverpool yaguze amafaranga menshi Julian Alvarez bamukura hariya muri Atletico Madrid kaza warakazi katoroshe cyane uziko Julian Alvarez ndabona nanje yuko atazoramba muri Atletico Madrid yandi makuru avuga ngo nuko Liverpool ngwifise ubushobozi ngo yarabitse Alonso mu bubiko bwayo ngo ari ubushobozi bwo kuzana umukinyi ari ku rwego rwa Isaac uwitwa Julian Alvarez hamwe no witwa Florian Wirtz ariko kandi barategekanya gusohora abakinyi nka Luis Diaz hamwe na Diego Jota hamwe na Darwin Nunez no kuvuga babiri babasore babiri binjika turabe yuko uyu twomwakira bikunze vyo bari vyiza cyane allo namahoro cyane gose ni sawa turashima namwe nakenda simu kama ya rufete mu Kinindo
Alfred mu Kinindo. Nataka kuwabaza ikipe zigura izinda hagati y'ikipe zose zibura yagihugu amafaranga menshi iyo gugwa hagati ya Real za Barcelona iyo gugwa amafaranga menshi sanze n'umufana wa FC Barcelona ni Manchester United. Erega ikipe ni womenye iyo yogugwa amahera menshi hataraza umuntu ngo avuge ngo bamucire. Manchester niyo haje umwarabu Alonso bamukubita miliyaridi zitandatu. Mwarabu aravuga ati nubwo ndayafise wapi nubwo ndayafise wapi miliyaridi zitandatu izo za Barcelona. Allo namahoro oui namahoro cyane ni sawa na yego na ninde ni Enrique Mukambe Enrique nataka mumbie makuru ya Vinicius na Vinicius yigira hariya mu karuhuko hariya muri Brazil mungire muri Barcelona Real yatanguye kuba ni Barcelona yisumbye imyaka itatu sawa. Asante. Eric Ten Hag reragiye gusubirira Xabi Alonso muri Bayer Leverkusen. Eric Ten Hag biri confirme. Ego biri confirme. Xabi Alonso ejo ni hazosinya kontra y'imyaka 2. uno musi yashitse. Ego yashitse hari Madrid. Eric Ten Hag yagiye gusinya. Baramupresent Chelsea baramwemeza Chelsea. Ten Hag yagiye gusinya kontra y'imyaka 2 muri Leverkusen. Urukino rero rwaruhuje Barcelona na Atletico Bilbao. Alonso kinyi yitwa Oscar Marcos, uyu mukinyi bamuhaye homage. Barcelona batonze 20 mu kumuba kuko yakiniye umugwi wa Atletico Bilbao imyaka 16 yose. Aba yarakinye totale y'inkino amajana 574 akinira umugwi umwe. Urumva uwo mukinyi yarakuye icubahiro cyane. Hanyuma uwitwa Aitana Bonmati yabaye meilleure joueuse wa Ligue des Champions muri no mwaka nubwo Barcelona tatwaye igikombe. Allo yamaze kugenda ariko uyundi arabangutse. Allo namahoro ngaramutse ninde tuyaga mutwakoye muri he Jume ko mucara amasangwe kazi turashima. Asante sana murakoze cyane. Jume ko arakoze cyane gose. Witwa Mateus Cunha rero agiye gusinya kontra y'imyaka 5 muri Manchester United no munya Brazil aguzwe avuye muri Wolverhampton. Muri nondwi rero ibya transfer we birarangira kandi agiye kuba yambara nimero 10 ku ruhande rw'ino equipe ya Manchester United. Witwa Mateus Cunha nimero 10 yari yasizwe na Rashford. Nimero 10 nabonye itangwe kuyumvikwa ko cyane no muri Madrid. Ariko iranugwanugwa kuzokwambara hagati ya Kylian Mbappe, Jude Bellingham, mwinande na Arda Güler. Nimero 10. Ego. Turamutse rero witwa Kamashine. Kamashine no mugenzi wacu cyane. Kamashine Luka Kamashine umufana wa Barcelona nyina kajama ngo Tarivar ni Valverde. Kumwe no mugenzi we wundi yitwa Sengi yumva nabo tubaramutse cyane abakunzi ba Bisport bakomeye gose cyane gose. Kamashine katwakira yundi hano. Allo namahoro tuyaga nabande mutwakuye muri he Havyarimana Jean Bosco muri he mu Buterere sangwe ikaze. Asante. Kijya kiguma mu mugwi.
umviriza ndakubwira ikintu kimwe ibintu byo kugurisha bikure mu mutwe muri bene wacu hariya ntibibaho ibyo ni ibyo wacu mutanga ibyo bintu byo kumva ko agashimwe kagurishwa ino iwacu ntibibaho igikombe cyonyine gisubizwa igikombe cyonyine gisubizwa n'icisi bakaca batanga amafaranga kivara sino bijya bikombe bindi by'ama Ligue des Champions babishira muri mize ya equipe bikaca bija mu mateka nyene ajya amafaranga none uraza ava mu bintu byinshi cyane imigwi ifise amasource de revenu menshi cyane gose amasponsor abari menshi nawe ujya bijya bikombe batahukana ari amafaranga batanga bivara n'ivyo bikombe urumva amafaranga hava ni menshi cyane gose buraya oya gusa barambavu y'ibikombe baratanga ubushimwe bw'amafaranga rero ku migwi yitwaye neza nya equipe ibitwaye Ligue des Champions hari bahasha bayiha ya kabiri gutyo nyene gushika ego acaja muri equipe urabona asante urabona Alonso muri ino periode tubayemo ino myaka iheze turi mu bintu vya betting cyane betting yarazanye igitigiri kinini cyane cy'abafana b'umupira bashasha abarera bagira rotare y'ibintu byinshi hari abantu benshi bakunze umupira kubwo murindi w'ibi bintu byo kubeting urumva aba rero nibo bantu bashasha usanga bafise akarotare kuri ibi bintu byinshi by'ubumenyi bwa football ubwo kitabarizwa ariya muri betting ntaco bamenye ariko biroroshe ko bazokubwira equipe yo mu Bushinwa abo bantu biroroshe ko bazokubwira equipe ya hehe match yabaye muri Autriche biroroshe ko bazokubwira resultat z'iyo migo ariko ibi bintu byakahise by'ibindi byose usanga byikabisa babifitiye ubumenyi buke cyane gose ndamutse uwo mufana wa Real Madrid yitwa Fabrice n'umushoferi wo muri Otraco Fabrice Jamayi Fabrice twara uyu munsi umwe ariko arakora acarama kazi atija ku muryango oya yabaye akazi doge byari ibintu biri TikTok byahunye iyo byafatira ndaza kubwira neza nafashapo Fabrice rero mufana wa Real Madrid cyane reka rero turamutse uwitwa Omar umufana wese Barcelona akomeye Omar umudandaza rero ngaho muri Galerie Lydia Galerie Lydia nijya ujabutse kwa Boss John nijya yo higi musikiraro Lydia rigenda kuri Saint Michel hajya à droite hajya winjirira mu kibanza rero cha City 13 kibanza cha City 13 niho abayibereye n'umufana akomeye cyane n'abahungu bakorana baba bafise sabufa intihindura umurugo cyo kintu nakibonye kirangora ko ndavuga ati basore mukomere cyane mutera imbere mu kazi kandi akero uyu unye allo allo yego namahoro inde Evode yego duka kwijambo Evode ya equipe itwaye Europa League y'abakobwa
hagarara neza Evode. Evode ni turiko turamwumva neza cyane gose. Nacu ngira ngo araza kugaruka agire. Allo? Oui. Ni sawa sawa. Turashima namwe. Cyane gose cyane. Sabwe. Alhamdulillah rabbil alamin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Urakoze cyane. Asante. Alan Magol naje yarabutse. Mugagenda ati. Ego hanyuma nahitana abandi hanyuma ndabashimira cyane hanyuma hariya akantu ngomba ndamubwire ndakengenze kwanza famodi centre ndabakeze cyane n'abantu b'abagabo baragikoreye kabisa kandi perezida wabo yarashyizemo uruhara kabisa maki maki zibiri 2 miliyoni na 5 miliyoni maki finale mukatangira mufite 2 miliyoni cyangwa mufuko umukinnyi yumva ko ari ibintu bidasanzwe hari ikintu kimwe nabonye yarondo ibi bintu bya football bajya mu ravuga ngo mari nta makenda agira akoze genda musengere uyu mwaka oya musengere naco uke ndayiseye kimi uve mubaze imigisha ikura ndayiseye kimi imigisha ikuri wanje ajya ariko abantu bakishije baragusengera n'imigisha imarika akibona ndayiseye maguma yikorera ibikombe no kubera anawacha mbavugaza watu wa mwabamoa kwa walemavu kabisa murakoze rero imana bareza gaji bona John aweza kigwano kweli uti rero Omar natanga Omar natanga sijamara mutakuzamu mu Atletico na bili ko muzinga lakini tu ariko abase nawe ega usanga tanga utabimenya bishaga ongea mzee lakini nacho ndamwakiriza n'ukuri hajya utanga n'umutima ego utanga n'umutima so ufise byinshi mutange ufise bikenya gatanga asante ego asante sana Abbas rero hariya muri quartier ubanza kuri 18 tamuhaye gutanga n'umugisha gutanga n'umugisha ana Jimmy Ndaize anawasha mbahura za watu wengi na baraka zinafuata safi sana